Kristo, haleluya. Ariko pastor mwamwongeye amashi. Aya ndiye mumuhaye kwera. Ariko rero mwari ibyo kwigisha udavuze ngo wafise amatwi ariko nibumva dore yagarutse avuga ngo wowe ibyo aje kwigisha ngo aje gutukana wari muri shurande wenyene Moses yumvise oya wamuhere maguru mugaza ku mutwe uriya nawe niyumva na kimwe afise amatwi niyumva yaripfutse mugavyanyirize ko agashinkinjiye yego kwe kari kinji none we wari ngaho wari muyidirisa ariko kwera abantu nawe nayo arakura basi yorakura nikoka nawe uhere ku makuru abantu batajya haramu burya bibagira inda nini kasaba abarimu muri cyo kuzamurantwenza bigire mu byigwa yego n'ukuri ni sawa agashinge iyo kibonye umwana ataye amaboko keshi umutuba winjiye agiye kwa muganga buryo umutuba winjiye yego n'ukuri twagerageje bati kabisa kagiyemo yego akaba kinjiye burya yego burya n'ubukebuke nuko nyene kabisa reka manze shimire umwarimu avuye hano mwarimu ndagusabye jemera hahereje yego ahereje mu baroho muri Petero wa kabiri umurongo wa 20 Petero wa kabiri umurongo wa 20 yibagira ko Bibiliya ari yabo mugaye kabiduhindirako ingorane n'ukuri unamba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza twaratabaye yego kudohoka bakava mu vyisi bihumanya maze bakongera kuvyizingiramwo kandi ngo bakongera kuvyizingiramwo bikabanesha yego ivyo hanyuma vyabo birusha ivya mbere kuba bibi icobaye ciza kuri bo iyaba batigeze kumenya inzira yo kugororoka ndindira gatoya mwari bapfuriye hano yarabaye umukristo ubwa mbere amaze kuba umukristo araba n'umwisilamu mwari bapfuye ngaha yaramenye inzira y'ukuri aramenya ko Yesu ari intumwa y'Imana amaze kubimenya arabivamwo ava mu bwisilamu asubira kwipfundagaza mu vyondo avango Yesu niwe Mana ereka biraba wewe yego n'ukuri wowe bihindira kuri twebwe eshwi n'ubu n'umugorowe n'abana n'abasilamu bose bandanya wumvirize basha soma inyandiko harabandanya mariro icobaye ciza kuri bo Yeshua bageze kumenya inzira yo kugororoka bari barabimenye hako basubira inyuma wewe bamaze kuyimenya kuko waramaze kumenya inzira y'ukuri bagati cagezwe kera bahawe warahawe ugatora ishahada ukemera ibyabashitseko ibyakubaye korera uhembe nivy'uyu mugani Joshua ukuri ngwimbwa usubira kuvyidashwe niwe wasubiye kubyo wadashwe bakiduru Allahu Akbar bibiribwira wewe ntigira twebwe wewe wasubiye kubyo kwemera ngo Yesu ni Imana waruzi ko ari intumwa y'iki y'Imana none umutare wasubiyeyo niwe wacitse akagurube pire bazana mapire iracho gituma jewe siniruka mwarimu oya acara tubaza ati ninda mwere kandi hantu abara bakafiri kweli si sawa kabisa acavuga ati ubu kafiri ngo buzohera mu nzu kwa Aisha hinge gatore dushiremo mapire ndavyubo badaya je ndiko nibandaniriza urumva ngo bukafiri ngo buzohera mu nzu ngo kwa mutume ngo kwa Aisha ndavuga ati ere guvuza ukuri none nawe bukafiri nibwahereye mu nzu wawe si wabaye mukafiri usumvya n'abandi wari kwisilamu erega ivyo ntibitangaje na shetani yari mwijuru ubukafiri butangurira hehe mwijuru bena bisigura ko mwijuru atari Imana none yakaniye mwijuru shetani erega ahantu hose hari haje ukuri hakigeza kuva no guhakana je nanzi nguri mwarimu turabizi ahari ciza kimwe umenye ko n'ikibi kizohera aho nyene kuko ikibi kiza guhakana iciza kweli none ntivyabaye byarabaye no kwa Yesu kafiri yakurikiye yabaye Yuda kandi muwe yatoye 10 n'abana kandi muwe Yesu yari
birimwo. None bibaye kwa Muhamadi ikosa riri hehe ukutiga gusa enda wige. Acarabaza ati linda mwerekano abangora bakafiri Yuda 1:4. Igitabo cha Yuda muri Bibiliya 1:4 samijandike hati wiki kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri ababinjize mu ibanga reka nabanye watu walioandikiwa tangu zamani abango bari bamaze kwandikwa kuva kera hukumu hii ati n'urubanza bari bararuciriwe abanyene makafiri hawa wabadilie neema ya Mungu abango bahindura imigisha y'Imana na ubu bagiye kubita Yesu Imana kandi Imana bazi ko ari Imana nyene. Aho ndio makafiri bahinduye ko Imana ari Imana bavuga ngo Yesu niwe Mana. Kumbe ngo aba nibo bakafiri biguhame. Iyo Bibiliya iyo ni Bibiliya ndawuguhaye umurongo acaragenda muri Yohana 14:6 Yohana 14:6 twebwe turaso soma Yesu avorora jewe nzira no kuri n'ubugingo naho shika kuri data ntamujanye ngo natwe muri Korani ngo 1:6 ngo ruca dusoma tubwira Imana ngo nituyobore mu nzira igororotse. Mbega iyo nzira tuguma dusagane tuyipemo ere gusaga tasari ngira nigeze saa ngaje tuba byamucanza saga yagiye ngira nigeze ko masaba Imana nimugomize muri iyo nzira kuba somi yo nyandiko sura Al-Fatiha yego 1:6 tuyobore kuguma mu nzira igororotse. None ko saririhe tuyobore kuguma mu nzira igororotse. Iyo nzira nayo ni iyihe? Korani 3:6 umurongo wa 3 no wa 4 ndamwereka iyo nzira inasema bismillahirrahmanirrahim ndiyo ndarahiye mu byukuri ko Muhammadi ati ndarahiye mu byukuri ko Muhammadi uri ntumwa mu ntumwa z'Imana zahishuriwe kurongora ibiremwa zikarungikwa kurongora ibiremwa uri mu nzira y'Imana Allah ati we Muhammadi uri mu nzira y'Imana Allah igororotse yubwisira niyo nzira dusati Imana dufashe tugume mu iyo nzira igororotse. Yesu acavuga ati ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo urabashika kwa data utajanye nande na Yesu kumbe Yesu atwara abantu kuki Yesu navyumvise mwari kumbe Yesu ntabwo ari Imana n'umukozi wo kuraba abikwije amategeko akabatora akabashira bosi kweli. None uwo mukozi ashira abantu bosi acika bosi Yesu ni intumwa y'Imana. Twebwe nk'abayisilamu yaba Yesu yaba Muhammadi ari kindi kintu yavuze sindaheza gukosora ubucafu nenda cibagiye acavuga ati ngo twebwe abayisilamu turabo kwa Gahini asumye muri Riyadi Salihina si sawa ngo kubera ko Gahini ari we ateshesha amaraso icyaha cyo kwica. Iyo umuntu akoze icyaha cyo kwica icyo cyaha cyandura Gahini icyo cyaha cyandura Gahini ngo n'abayisilamu nabo kwa Gahini ngo Gahini niwe mucunguzi wacu. Reka ndakubwira ikintu kimenye mutize uzogende kwishuri wige wewe niwatanguza umugambi w'igikorwa cyo cyo cyose umunsi wose uzogikora kikaba cyiza kuri wewe abantu bose bakakibandanya kigahereza inyungu abantu n'abamarayika baguma bakwandikira ibihembo. Niwatanguje project y'undi arahemba mugabo niwatanguza kibi ukatagura kwicana Gahini ugasesa amaraso abantu bose bazosesa amaraso ibyaha birandikwa kuri Gahini kuko niwe muntu wa mbere kwigisha abantu kuri mbere fondateur w'icyo cyaha. Ivyo ntavyuzi uri mwarimu ingorane cya kwishura mwige kweli ingorane kabisa. Acaragenda mwarimu aja muri Matayo 12:6 ngo Yesu yavuze ati wabarushe n'abaremereye ngo banze kuriwe si sawa. Nimba barushe n'abaremereye baja kwa Yesu mbe kwa Muhammadi naho bimeze bite? Korani 3:3 fanya haraka nyarutse abarusha ngo baje kwande erega baruzi ko Muhammadi na Yesu rega nta bifu bari bafitanye. Inasema mwalimu yani zinagimbana bari kabisa uko nyene barabajama soma aya inasema hivi avuga ngo iki izina ry'Imana nyambabazi nyanemuwe kwizina ry'Imana nyambabazi nyanemuwe abwira uti tubabwira mwebwe nimwumvira Imana Allah nimwumvira Allah Imana rugira byose Allah ukugendera Qur'ani ukugendera ku mategeko ya Qur'ani tunumvira intumwa y'Imana Muhammadi ukurikiza inyigisho
n'inyigisho n'imigenzo vyayo n'imigenzo by'intumwa y'Imana. nibagenza umugongo Nimwaramuka mugenjeje umugongo bakakwirengagiza wa Muhamadi bakirengagiza Muhamadi, baramenya rero ko mu by'ukuri Imana Allah idakunda bagararije. Mu by'ukuri Imana Allah yaratoye Adamu na Nuhu. Iko nukuri igeretsaho twebwe dukurikiye Muhamadi dufatirwa ibyaha kweli gitoraguza shahada ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa ana Yesu rasulullah. Numa y'Imana Muhammad irabemera manoti nimwaba munkunda by'ukuri, nimwaba munkunda by'ukuri, nimwaba mukunda Imana by'ukuri Allah, nimwaba mukunda Imana by'ukuri Allah, nimungurikire jewe Muhammad. ati kurikira jewe Muhammad. Rero munyumvire guca Imana Allah iheze bakunde tudukunda inabagumiriza akabanga tugumiriza n'akabanga hanyuma babarira ibyaha byanyu hamici tubabarira ibyaha byacu byose. Si kwa Yesu gusa we ko ariho wumiye gusa biragusha. Sasa wumiye kwa Muhamadi tumaze gukundwa n'Imana kubwa gukurikira intumwa y'Imana Muhamadi. Imana ikitubwira ngo iki 6:3 uri hehe? Niwe ndi mwalimu. 6:3 Qur'an turi kumwe kabisa. Yarotsa 43:68 yego inasema Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo inasema hivi enyi waje wangu mlio wazuri. Imana izotubwira ku munsi w'imperuka ati yemwe bantu banje beza, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Nzogira ikibazo kuri uwo munsi ntari ngora cyo tuzaba dufise. Waje wangu ambao waliziamini aya zetu, twebwe twemeye amajambo y'Imana na walikuwa Waislamu kamili, tugaca tuba abayisilamu urinda yatoye, tugaca tuba abayisilamu ukuri rindira, tugaca tuba n'abayisilamu ukuri. Kuna haraba feke hapana zandyarya abindyarya zimwe zizana kwa Muhamadi kugira zerekane ko zimwemera. Hari izata ziraza zije kubesha zironderera ubuceri nk'abakirisi buno muzi bahora baza bambaye amakanzu kwirayidi twarindira mu yindi minsi tukababura. Nabo baza kwa Muhamadi ngo twego turabayisilamu ubikanzu baraziguze barazibitse barindire tubage gusa bazoca bambaye amakanzu bakwitwa Sayidi ngo nitwa Abubakari cyo bandera kuri mari kanzu gace gutamo Jilibab ujendi Mariamu abo nibo njyaga zavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad. Urabyumva rero abayisilamu bukuri basi ingiyeni bustanini peponi. Imana izotubwira ati nimwinjire mw'ijuru biparadizo nyinyi na wake zenu, twebwe n'abagore mtafurahishwa humo. Rindira twebwe n'abagore bacu nyimba muzi ko mufise ubugingo budashira ndasabye impari zihere muze hano mutwere ku murongo yemwe bantu bakirisu beza ku munsi w'imperuka nta kibazo muzoba mufise. Nimuze bakirisu ninjire mw'ijuru mwese n'abagore banyu. Wallahi uza kumenya ndiko ngaho mukirisa agenda mw'ijuru. Yego nukuri umuntu w'umukirisa wari mbizi ngira ntabyumva neza nani kanorosha amajambo basa karongo ushumupfu mutora agapapuro hariya mu muserege kanditse ko gati umukristo azoja mw'ijuru ugatora ajya muserege ugasohoka kumukirisa azoja mw'ijuru. Barakumwe ngo Yesu azotujana akujana ndagukurayo sanganira mu bicu batadusanganira mu bicu ndagukorora yerekana Imana yavuze ko umuntu w'umukirisa azohanyura mw'ijuru. Uzana inyandiko hano kandi mu bicu n'ibihuna vy'amazi n'indege zirajayo mwari nduca turenga gutya ziraca zikarengana. Wewe ndagusabye inyandiko umuntu witwa umukirisu ahonyura mw'ijuru kugira ngo ubugingo budashira para ngo ubugingo budashinguri ubu vuze atadoja mw'ijuru wapi. Nzanira inyandiko hano uze kumviriza ivyasoma umwanya uracahanye. Yego nukuri uze kumviriza umwanya uracahanye nyinshi cyane kubita ega ibyavuze byahetse uze ko ari ibindi yigishirize acavuga ngo wowe ntiwabyibushe kubera iki ngo nibagiye n'ivyo yako urazi impamvu atabyibushe Amosi 8:3. Yego nukuri impamvu atabyibushe Amosi 8:3 nyarutsa mwarimu Amosi 8:3 avuga ngo iki kiragira iti kuri uwo munsi indirimbo zo mu ngoro zizohinduka umuborogo. Ega mwebwe murabisinyane mu bakorogoshora mukabanza kubaha akaririmbo bakaryohera kugira ivyo kurya biboneka zizohinduka umuborogo. Zige ndirimbo rero ku munsi w'imperuka zizohinduka umuborogo kumwe mu waragize ariko Imana ipfutse
kwigisha uwo munsi bakayishurira hanze mu gacerere iyo mibyimba ngo bazoyiterera hanze mu gacerere mwumviriyemo yemwe bagomba gusiribanga abakene mwe mwagiye murasiribanga abakene murongerasiyo murabyibuha komeza gusiribanga abakene no kumara imahazwa zo mu gihugu n'imahazwa zo mu gihugu mwarazimaze muzitoza ikigira 10 aho kukibashiye mukavuga muti imboneko z'ukwezi zizoshira ryari imboneko z'ukwezi zizoshira ryari no kwishorera amahonda canke ingano canke isabato abantu bisabato izogera ryari tubone gutundurura ingano burya none barageze dimashi ngo baje kuyiba mu banyagihugu iyo ni bibiliya si jewe cyo cyatumye bavyibuha icyo gituma muvyibuha ahubwo ni imigisha ngo ni nema za Yesu noneho mu rushengero ntibemera Yesu ko mutavyibushe mwese mwamwirire kigira 10 mwenyene mukabibara bagikwiye abakene urumva aho nyene bandanije ngo mutumvye ingero ngo mukamukamamu n'inkweto zose bagashobora ngo tugwiza shekere hendanisha iminzane y'ibinyoma utangura guhendanisha iminzane y'ibintu kigira 10 cyaha ni mwebwe komeza ico muri inyo nico muri division aho ni muri adventiste komeza arabananya yego uhoraho arahiye ubwiza bwa Yakobo ati nukuri atokigera nibagira ivyo bakoze urazopfa byibagiye haba na kimwe mwe mu bitware gusa Imana nizovira uri gumira uko shantu uvyibuhe oya nukuri je naharamunga oya nukuri ni warufukuye salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wasilamu takbir Allahu akbar ibintu bimeze neza hama gatonya abantu biyumvira ko bashobora guhabwa ikibazo hano nta kibazo bafise hano igikorane cyateguye pasiteri hariya uza kumva afise ikibazo wateguye igikorane nujya mu pasitori yitwa Yosuwa azega nambwa ati none pasito ko tugeze mu bibazo n'inyisho impananje nibarize pasiteri umusiramu acagenda hariya ntagire usubira kungora cyangwa mutegure kwanyu mudutumire nibutumira twebwe nibutumira ujya pasitori nta kibazo twe turi kwitere turi ku bikorwa by'umurimo kuri ubwo rero mwese mwabibona Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanya wibazo ni nyinshi. Yego. Hagati ya Muhammad na Yesu ninde twokurikira duhura ubugingo budashira. Ubugingo budashira. Si sawa? Okay. Twagiye rero. Naam. Yohana 17:3. Okay. Inyandiko igira iti ubu nibwo bugingo budashira yego ko bamenya wowe Imana yonyene y'ukuri yego n'uwo watumye Yesu Kristo 8:29 Qur'an 8:29 Qur'an yego Bismillahirrahmanirrahim enyi waja wangu muri wazuri Imana irabwira abayisilamu temwe aho kuba Kristo inyandiko ivuga ati ubu nibwo bugingo budashira ko abantu bamenya yuko Imana rimwe rudende na Yesu ko ari intumwa y'iki y'Imana Qur'ani nayumviriza enyi waje wangu muri wazuri Qur'ani 8:29 8:29 inasema hivi Muhammad Rasulullah inasema hivi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu ati Muhammad ni intumwa y'Imana na walio pamoja naye na bari kumwe na Muhammad ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri turafise imitima ikomeye imbere y'abahakana wenye kuhurumiana wao kwa wao wale wafitani imbuga hagati yao utawaona wakiinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake ukorondera imigisha n'ibihembo bikoroka kuboka ko Horaho Imana rugira byose ikibazo canje Yesu atubwiye kuri ubugingo budashira ko abantu bemera ko hari Imana imwe rudende ko na Yesu ari intumwa y'Imana abakiresu ko twemera ko Muhammad ari intumwa y'Imana nawe uyu Muhammad akaba twigishije yuko dukora ibikorwa byiza bizoduhijura ku munsi w'imperuka hama tukaginjiramo mwebwe muremera ko Yesu ari intumwa y'Imana muremera na Muhammad ko ari intumwa y'Imana kugira namwe muzoshike mu ijuru mwamaze gutegurirwa n'Imana uwo n'umutego sabore nagatego. Asante sana, microphone imanuke kugira ngo tujane no mwanya. Kibazo ciwe cumvikanye ku minota 2 n'amasegonda. Rero muvandimwe tweregwanye karibu wakumwe aje yishure
ikibazo kibakicwa. Nta kibazo. Sawa, na mwanya w'ibibazo n'inyishu. Abana mwegere inyuma gato kuko muriko muregera inuma, muriko muratugora cyane. Rero Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikibazo bagije n'ukuri mpera yahere muri Yohana 17:3 niho yahereye agenda muri Qur'ani muri Qur'ani 8:29 aca baza ikibazo ngo ko mwemera ko Yesu ngo ko tuvuze ko Yesu yatumwe n'Imana ngo kandi Muhammad twebwe ko ari intumwa y'Imana kandi tukazoja mu ijuru kubw'ibikorwa vyiza camanza gwera aho nyene imbere ko bandanye n'ibindi Muhammad babemere wasomye wavuze ko Muhammad yavuga ngo ndamije gwera ibikorwa vyiza mbaze Muhammad mbega warabareshe ivyo bikorwa bizobajana mu ijuru cyane bizobajanayo tora alulu wal marjani page y'igihumbi na 33 hadisi y'igihumbi n'amajana 797 mbaze Muhammad mbega ibikorwa vyiza bahisamu bavuga nivyo bizobajana nyarutse Aravuga ngo iki hadisi Aisha n'umugore wa Muhammad yavyivukire kutoka kwa mtume Muhammad yavyumvise bivuye kwa Muhammad yavuze ngo iki amesema yaravuze ngo fanyeni yaliyo sahihi na yatekelezeni ati nimukore ivy'ukuri kandi mwongere mushira mu ngiro na furahini kandi mwongere munezerwe kwa sababu kubera ko hakuna yeyote nta numwe atakayeingizwa peponi kwa amali yake, nta numwe azocanwa mw'ijuru n'ibikorwa vyiwe. Wakauliza bacaramubaza hata wewe mtume wa Allah ati yewe Muhammad intumwa y'Imana nawe ntuzocanwa mw'ijuru n'ibikorwa vyiza? Muhammad acavuga ngo iki? Mtume akasema Muhammad acavuga ngo iki? hata mimi anajewe Muhammad isipokuwa kama Allah atanifunika kwa msamaha na rehema zake, turetse ko Imana izongira imbabazi za yo. Muhammad nta bikorwa vyiza bizomujana mw'ijuru, akeneye imbabazi z'Imana. Siko twasomye mbega imbabazi z'Imana Muhammad akeneye ni izindi canke ni Yesu? Korani 19:21 nyarutsa. Muhammad akeneye Yesu nyarutsa 19:21 kwa rehema ulimwengu. Mikrofone ya mmengira twigira banyarutse ego. Muhammad yavuze ngo azoja mw'ijuru ku mbabazi z'Imana. Mbega imbabazi z'Imana ku bantu ninde? Muhammad ashaka Yesu nyarutsa. Malaika akasema, malaika baravuga ngo ni kama hivyo unavyosema. Ate Maria ni ngivyo nyene uvuze, lakini ariko Mola wako amesema, asimana wewe yavuze yale ni sahali kwangu, ati biroshe ku Mana na ili tumfanye muujiza kwa wanadamu, ati kugira ngo Yesu tumugire igitangaza ku bantu, na rehema itokayo kwetu ndiyo tumefanya hivi. Kandi Yesu tumugire imbabazi z'Imana zivuye kuri twe. Yesu ni imbabazi z'Imana muwa. Muhammad yavuze ngo akeneye imbabazi z'Imana. Bisobanura ngo akeneye Yesu. Muhammad akeneye Yesu. Wona uri kurava ngo ushaka Yesu, uzoba uri kurakurikirane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Acagaruka acagera muri Yohana 17 ku murongo wa 3 hasubiremwo ndamwigishiriza aho nyene 17 Yohana 17 bandanya Yohana 17 haravuga ngo iki? Ubu nibwo bugingo budashira. Ubu nibwo bugingo butagize gute? Budashira. Bandanya. Ko bamenya wewe. Ko bamenya nde? Wewe. Bandanya. Imana yenyene y'ukuri. Nuwo wagize gute? Nuwo watumye. Inde? Yesu Kristo. Nukuvuga bugingo budashira. Nukumenya Imana ukamenya na Yesu Kristo. Ageza aho acaba ngo ntumva rero. Mwumva ngo Yesu uzakwemera ko ari intumwa y'Imana. Mbega ni intumwa y'Imana bimeze gute? Ndaza kujana Yesaya 5:11. Imana yatumye iki? Yesaya 5:11 nyarutsa 5:5. Yesu ni mwayimana muwehe buryo nka Muhammad cyane nkande nyarutsa 5:5 haravuga ngo havuga ngo iki? uko ni ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera. No kuvuga ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera. Tulizogaruka kubusa bandanya ariko ndashita ibyo ngomba bandanya ndosodera icyo nayitumye. Nuvuga Imana yatumye ijambo riva mu kanwa ka yo. Subiramo. Imana yatumye ijambo riva mu kanwa ka yo. Kandi ijambo riva mu kanwa kayo ngo ni Yesu. Kandi yavuga ngo intumwa y'Imana. Ariko ngo ni ijambo riva mu kanwa kiki? Imana. Ijambo riva mu kanwa kiki? Imana imaze kugira ijambo rimaze kugenda ukabitandukanya irasubira kwitwa Imana. Wapi? Imana itagira ijambo iraba Imana. Irasubira kurema. Haleluya. Ariko rero bakwese yajya ahantu babonye ngo watumye Yesu Kristo yarinde. Subira hajya kuri kabiri bahasimvye Yohana 17:2 havuga ngo iki? 17:2 haravuga hati nyarutsa
haravuga ngo mangwiki nkuko wamuhaye ububasha ku bafite umubiri bose yego ngo wamuhaye bose abaha ubugingo budashira abamuhaye bose abaha ubugingo bugize gute budashira niba bari mw'isi bose Yesu abaha ubugingo bugize gute budashira mbega Yesu adawubaha gute atobiza byagenze gute Yohana 6:40 nyarutsa Yohana 6:40 havuga ngo iki 6:40 haravuga ngo iki kuko iki arico data agomba iki nico data agomba ari kubona umwana wese akamwizera tuvuga ko akunda avuga ngo tuzaronka ubugingo budashira tumaze kwizera Yesu we yatumye data agomba iki ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira agira ubugingo bugize gute budashira naje Yesu azogira gute azomuzura ku munsi w'iherezo Yesu akazomuzura ryari ku munsi w'iherezo ko mwaze kwizera Yesu ngo abaho ubugingo budashira azobazura ku munsi w'imperuka mwebwe muzozugwa na nde mbandanye simbandanye bandanye simbandanye Yesu ashimwe cyane haleluya acha baba kimwereke ngo abakristo bazoja mwijuru ubwa mbere dusomye umurongo muri Qur'an uvuga ngo abayisilamu b'abagabo n'abayisilamu b'abagore bazoja mwijuru abana bazosha basigarahe bazobata twazogenda abagabo n'abagore abana muzobasigahe bazobata bisha bituma abana yo mpamagaye abadakwakizwe n'umukiza abana bata bose kubera iki bamwe bagiye muri Islamu bazobata mw'isi abagabo n'abagore bigire mwijuru mbega twebwe abakristo tuzoja mwijuru tuzojayo icata cya mbere cya Yohana 13 impimento pra Biblia ya impimento ivuga ngo iki icete cya mbere cya Yohana ego icete cya mbere cya Yohana 13 havuga ngo iki icete cya mbere cya Yohana 13 maelezo haravuga ngo havuga ngo iki mu busobanuro bw'umurongo havuga ngo iki 13 havuga ngo iki umukristo yagombye kutumara ko umukristo azoja mwijuru nyarusa umukristo akandani ya Mungu umukristo yibera indani mu Mana bagire buke niba umukristo yibera indani mu Mana Imana iri mwijuru iri hehe barabitubarira Imana iri mwijuru iri hehe umukristo yibera mu Mana indani komeza na Mungu ndani ya Mkristo Imana yibera indani mu mukristo komeza Mkristo abakristo amezaliwa na Mungu abakristo bibyariwe n'Imana komeza Mkristo abakristo atoka kwa Mungu bavuye ku Mana manuka Mkristo abakristo amjua Mungu abakristo barazi Imana komeza amezaliwa naho tukahageza Yesu ashimwe cyane haleluya nibaza ko murongo mwari mukeneye ari ubu kandi handi murongo nongerako Yesu arabakeneye agomba kubakiza kwatabara mukizera murakira mukanga igihe ntomira bajya mwabeza bamhera umugisha tumukomera amashimwe Yesu nta kibazo cyobazwa n'umusilamu umukristo atokwishura aha twaje tubiteguriye ku kantu kose muzana tugasamira mu kirere kazi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi inasikitisha, birateye agahinda kuko Yosuwa mu myaka iheze siwe w'iki gihe kabana. Niba ari ukusigaye wishura ikibazo nk'iki mwabyawe n'Imana niba aha rero ngo ntabwo uzamugiye mwijuru Idirisa none Idirisa ujya wumvise yakwisha man kabaye niba ari uku kabaye Yosuwa narinzi no kuyishura mama kabaye nama abantu mutuze nabiriyo Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimba bari mu musigaranye amashengero muri mu kuyugara. Jewe ikibazo nabajije niba ibintu byose akwiye kuvugira ngaha hemwe yanyishega abayisilamu ari mu yumvise inyishu cyane kubajije ati muremera namwe ko Yesu ari intumwa y'Imana kugira ngo mutse ubwo bugingo budashira natwe abayisilamu turemera ko Muhammad ari intumwa y'Imana nitwakora ibikorwa byiza tuzoja mwijuru kubw'ibikorwa byiza acanza avuga ati ahubwo nabwo ibyo bikorwa byiza nta juru bizobaha reka nibariza abantu umuntu amwe ibikorwa ukoze ibikorwa byiza ntuzoja mwijuru agira ukuturabe unodoza amaboko si sawa si Yosuwa bivuze ni Yosuwa bivuze siko yavuze somera hadisi wumvirize hadithi neza cyane inasema yo muri Harun wali Marijani yasoma hadithi ya Aisha radhiallahu anha kutoka
sallallahu alaihi wasallam amesema, yaravuze ati fanyeni yaliyo sahihi, ati nimukore ibyiza, yatekelezeni, mubyiyumvire ko mubikore neza, nafurahini kwa sababu kandi muraryoherwe. hakuna yeyote atakayeingizwa peponi ntawe uzinjizwa mu ijuru kwa amali yake, ku bikorwa byiwe. Wakauliza, baca barabaza, hata wewe ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe Muhammadi, kubera iki abantu bose bakwishima ati je ndagaburira abantu, je ndakora ibi nibi nibi, je ndakora ibi nibi nibi kishima, ariko ushobora gusanga hari akantu kamwe wakoze kashavuja Imana, kagaca gafuta vya byiza byose, aho rero ushobora kuja mu ijuru atari kubera impuhwe z'Imana, ariko wowe wategetswe gukora ibikorwa byiza. Umviriza tumaze kubikora ku munsi w'imperuka bizaba bimeze gute? 2:30 Qur'ani hadith avuga ngo ikinyarutsa, watakusanyika waumini siku ya kiyama, abantu ku munsi w'imperuka bazoja hamwe begerane, watasema lau tungeombewa kwa Allah, tuza gusabirwa kuhora Imana rugira byose, watafuata Adamu ili aende kuwaombea, abantu bazokurikira Adamu bagenda kubasabira imbabazi ku Mana, na watasema wewe ndiye baba wa watu, bazovuga ati wowe uri sekuru w'abantu, amekumba Allah kwa mikono yake, ati Imana yakwiremeye n'amaboko yayo, na akaamrisha malaika wakusujudie, ati Imana itegeka malaika bakubamire, na akakufundisha majina ya vitu vyote, Imana ikwigisha amazina y'ibintu byose. tuombee kwa Mola wako, usabire kuhora Imana yawe, ili atustareheshe kugira ngo tubabarire, na kutoka naye sehemu hii, kugira ngo ukure hano mw'ibi bihano. na atasema Adamu azovuga ati mimi siwezi, jewe ntavyo nshoboye, na atakumbuka makosa yake, atayibuka amakosa yiwe yakoze igihe ajya kuri caca, na ataona haya, aca yumva isoni, atasema iyo niyo ya rehema rero ubuye azobarondera ku Mana. Ufuateni Nuhu, ati nimugende kwa Nowa, hakika yeye ndiye mtume wa kwanza, ati ko Nowa ndiwe ntumwa y'Imana ya mbere, ndiye mtume Allah kwa watu na ardhini, Imana yatumye ngaha ku isi. watamfuata naye atasema mimi siwezi, bazomukurikira bavuga ati nanjye ntavyo nshoboye, na atakumbuka ombi lake alilomuomba Mola wake pasina elimu, azoca yuko igihe yasaba Imana igisabisha atamumenya afise, aona haya na akasema, nawe yumva isoni azobarindira impuhwe z'Imana. ufuateni kipenzi cha Mungu Ibrahimu, ati nimugende ku mukunzi w'Imana Aburahamu, watamfuata naye atasema, abantu bazokurikira Aburahamu, Aburahamu azovuga ati mimi siwezi, jewe ntavyo nshoboye je Aburahamu. ufuateni Musa, ati nimugende kwa Musa, mja aliyeongea na Allah, ati Musa n'umuntu yavuganye n'Imana ijwi kwinshi, na akampa Taurati, Imana mu gitabo cy'amategeko Taurati, watamfuata naye atasema mimi siwezi, azovuga ati jewe ntavyo nshoboye gusabira abantu ngo baje mu ijuru, atakumbuka alipoa nafsi isiyostahili azoca yibuka igihe yica wa mugabo atashobora kwicwa, na atamuonea haramu wa watu, yumva isoni ku akasema, Mana arindire ya rehema. nendeni kwa Isa, ati nimugende kwa Yesu, kwani Isa ati ko Yesu ni mmoja wa Allah na mtume wake na neno lake, ati ni umushumba w'Imana n'ijambo ryiwe, naye Yesu azovuga ngo iki? akasema mimi siwezi, jewe Yesu nta muntu n'umwe nosabira. nendeni kwa Muhammad, Yesu atakamba ati kumbura mutumari n'umwe na Muhammadi, ni mmoja aliyefutiwa makosa aliyotangulia na yajayo nyuma, ati uyu Muhammadi niwe yafutiwe ibyaha byiwe by'imbere n'inyuma. Muhammad atasema, intumwa y'Imana Muhammadi izovuga iti watanifuata, abantu bazokurikira intumwa y'Imana Muhammadi, nitaondoka azogenda nimuombe idhini Mola wangu, asaba uruhusha uhoraho Imana rugira byose, ya maombi na nitapewa idhini, Muhammadi amaze gusaba uruhusha Imana azohabwa ubwo bushobozi, na pindi nitakapomwomba Mola wangu nitasujudu, Muhammadi azubama, na ataniacha huku nimesujudu, Imana imureke yubamye kwa muda utakao, Imana mu kimwanya izobikeneye kisha ishaka, itasemwa, hama havugwe hati niwa kichwa chako ewe Muhammad, jewe Muhammadi va hiyo wubamye na usabye icyo wewe ushaka, utapewa, hama Muhammadi ahabwe ubushobozi, nasema atasikilizwa yasemayo, ibyo azovuga byose bizoba byumvikana, naomba shafaa utapewa, icyo azosaba Imana cyose izokimuha. nitainua kichwa changu mimi Muhammad, Muhammadi azoca akuraho umutwe wiwe iyo yubamye, na nitamsifu Allah kwa sifa atakazonifundisha, atangurira indahaze uhoraho Imana rugira byose kugira amwigishe, kisha nitamuomba ataniwekea Allah kikomo cha watu hama abamutegeke Muhammadi ati burya abo bantu bawe winjiza abantu mw'ijuru bangana uku, nitakawaombea, yego, na nitawaingiza peponi, hama intumwa y'Imana Muhammadi, sallallahu hama alaihi intumwa wasallam, y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ice itwinjiza mw'ijuru. twinjiriye mw'ijuru, namwe muterewe hanze. Ndagarutse. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana, ni nyandiko kandi ni ukuri kandi ni sahihi, wazodusabira Muhammad twigire mw'ijuru. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama twigire mw'ijuru, twintware isuku, nimuvuga ukuri tuzorya mw'ijuru, vuga ukuri tuzorya
mw'ijuru. Savuze ngo bazoja kwa Yesu ngo basengere vyanye kuko atizi ibitabo. Ntore igitabo cha tafsiri Ibn Kathir juzu ya 2 paja 35. Mbega Yesu bizogenda gute nyarusa Ibn Kathir cyo gitabo nacho bagira atatukuzwa siku ya kiyama. Ahera 35 habari weya musi Tunahere arachamenyetso atatukuzwa siku ya kiyama na atawaombea watu kwa Allah kwa idhini yake. Nani hera nyine muzara wa Isa yonyeneye Isa soma rero zungumuza katika la utoto nuvango azabasabira imbere y'iki Imana ariko ngo bazoshora kubasenge niko ari karabu acha ngo badosenge kwa nande na Muhammad ngo badosenge kwa nande na Muhammad nimwavyumvise gahemwe mwavyumvise alulu wa marjani pacha amajana 185 Muhammad ngo bazo basengera niho bazi kibadaho nyene zinguzumi n'amajana 534 aravuga ngo havuga ngo iki tume akasema Muhammad aravuga ngo siniboreshe tu ya Musa ya Muhammad nimukarishire hejuru gusumba Mose hakika watu siku ya kiyama watazimia kwa abantu kumuzimira kabazoraba nami naja Muhammad tazimia pamoja nao nzoba naravye mu bandi bantugezaho Muhammad bazoba yagize gute kumuzimira kwa Muhammad azogira gute nimba Muhammad azoba yaravye atwajana mw'ijuru atora kajari abajane mw'ijuru reka tumve yuko azoba yarabutse aheza baja ijuru. Waisilamu takbir! Takbir! Eko Yesu aracabaza ibibazo nk'ibi. Ibi! Karaje. Rero yatanguye neza watatukuzwa kwa Allah. Eko atatukuzwa kwa Allah. Ibn Kathir yavuze neza kwa Yesu atatukuzwa na Allah. Safi kabisa. Na hiyo imeingia. Sasa ingo bari mwidirisa umwishura iminota 7 Muhammad ngo turabukajyana so kibazo yabacike arakeneye rero mu musobanuri kandi umuhe neza niko bimeze Ngoma hari abadushiremo ingoma abatimbo ndio haya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Munezero uranyishe ikinezereye yabuze umurongo n'umwe ushobora kwerekana ko umukristo azoja mw'ijuru. Yavuze ati umukristo ngo ari mu Mana, umukristo yabyawe n'Imana. Imana irabyarira ibyo muri maternity ariko muranatukana aho si umurongo n'utuntu banditse mu isobanuro cyane mwagije umurongo Imana ikudome ko ati umukristo azoja mw'ijuru kuzapfa muruzi kiretse mwandika Bibiliya shasha mukongeramo. Twebwe nk'Abayisilamu turazi yuko ku munsi w'imperuka abantu bose tuzopfa twese. Ibyo byo kuzimira uvuza si mw'ijuru no munsi nzambi nzopfuzwa abantu bose abazima bose bahundagane bapfe hama havuzwe yindi nzamba tuzoke. Sivyo mwarimu? Naam. Qur'ani 27:27 yarutsa inasema hivi, havuga ngo iki? Intumwa y'Imana ibuka umunsi umumarayika yavugije inzamba. Twibuka umunsi umumarayika azovuza inzamba maze ibiremwa biri mu majuru, icyitwa ikiremwa cyose n'ibiri mw'isi bigaterwa n'ubwoba havuyemwo Imana Allah ashatse, havuyemo Imana Allah izobishaka ikamutekanirisha. Ibiremwa byose rero bizoja ku Mana Allah byicishije bugufi. Inzambi izovuzwa dupfe
hama tuzugwa dusubire turengutswe kuhora Imana rugira byose. Aho rero tumaze kurenguka niyo ya hadisi nacenda gusomera ni abantu bazoca bagenda mu gihe cyo kuzugwa batangura birukange barondera basabira kuki ku Mana, tugiye gucira ibyiki urubanza. Niho tuzoca dusabirwa n'intumwa y'Imana nde Muhamadi sallallahu alaihi wasallam. kuturira umusaya Ihangane. bamwe bizoba bimeze gute? Korani ga 15 kabiri Qur'ani Hey. 15. tumaze kuzugwa Muhamadi dusabe twigire mwijuru tuca kwirira isosi. Namwe mwari muzoba muri hehe 15 kabiri. Korani Bismillahirrahmanirrahim. kwizina ry'Imana nyeri babazinya ni muwe Inasema hivi. Ndiyo. Ndiyo. Inasema Ehe. hawasemi na waandishi. konyene Hii aisikie. nayumve kabisa Mara nyingi kenshi cyane wale waliokufuru bahakana rabo nyene watatamani huko motoni. muzoca muvuga mwebwe mwicaye mu muriro oyo oyo Wangelikuwa Waislamu. iyo tuza kwibera abayisilamu hakiri kare ariko bitagiye Nda. kubera kimwe harimo abatoba abayisilamu Naam. ibyizigiro bihambaye aba hari igituma batoba abayisilamu igituma bitaba abayisilamu ibyizigiro bihambaye paji ya 33 igitabo cy'abakristo Paji ya 30 nyandiko y'igiriti. hagira ngo iki Satani ngo satani yinjiye buke mw'ishengero. ngo yinjiye buke hehe Mw'ishengero Moses yarabacimije akoreye Hey. mu bigize abakristo atari bo, abigize abakristo ataha Imana babwiye ngo abakristo bazoja mw'ijuru kugira ngo yonone ukwizera kwabo, kugira bonone satani yononye ukwizera kwayo kandi kandi avana ivyiyumviro vyabo eh mu vy'ukuri. mu by'ukuri Kw'iherezo abakristo mwebwe ku musi w'imperuka baretse urugero rw'amategeko y'idini, yemwe yahevye kuja mw'idini ry'ukuri, idini Imana yaremye rya Isilamu, baraheza bagira amasezerano amwe hagati y'idini rya gikristo n'ubupagani. yewe muca mw'idini ry'igipagani ry'ubukristu, Naho basenga ibishushanyo bihayagiza ngo barahindutse, naho muvuga ngo mwakijijwe sivyo, bafatanya n'ishengero. ubu mwarafatanije n'amashengero menshi, ubu mwaragwiriye, ariko ntibigeze babivirira ariko n'ubu ntimurabipirira, imigenzo yo kubisenga. ntimurabwirira gusenga ibigirwamana. Mugabo ivyasenga Nta juru nta bugingo budashira bw'abantu basenga ibigirwamana, iryo ntiriba. vyahindutse, none bibaye ibishushanyo vya Yesu. Ubu musigaye muje kwa Yesu, no Yesu tukujana mw'ijuru. N'ivya Mariya, Ubu na Mariya hariya mwaramanitse, ivyo bizobajana mw'ijuru. n'ivya bubahiro bapfuye. Ivyo abanyabanyacubahiro bapfuye. Uyu mwambiro rero mubi wo amashusho, Uwo mwambiro mubi mwazanye mu bantu wo gusenga amashusho, umaze kwinjira mw'ishengero, rero bamaze kwinjira mw'ishengero, wabandanije c'ubwononyi. hariho ijuru ry'abononyi. Wapi? Ico gituma uzaba usabire twebwe abononyi. Wewe uvuga ko Mariya yavyaye Imana ukaja mw'ijuru, Wapi? mugaca muvuga ngo mufise ubugingo budashira. Wapi? Nta bugingo budashira bw'umukirisu bubaho. Abikorino ba mbere 15:18. 15:18 neza cyane. Bibiliya igira iti, Bibiliya kandi asanga bimeze bityo, rero asanga bimeze bityo tuvyumvise. abasinziriye muri Kristo Abantu mugisinziriye hariya muri Kristo no mu bukirisu, barayogeye. nta bugingo budashira mugira mwarayovye. Kandi asanga muri ubwo bugingo bwonyene niho mwizigiriye Kristo, Agasanga muri ubwo bugingo bwonyene no mwizigiriye Kristo, urusha abandi bantu bose kuba bagowe. terembare birabaraba 40 Qur'an. 40 inasema afanyaye ubaya Umuntu akora ikibi hatalipa sawa, hiyo nawe ntazobura kuriha ibijanye n'ibibi yakoze, afanyaye mema ariko umuntu akora ibyiza, na mme ari umuhungu canke ari umukobwa, naye ni Muislamu, akaba n'umuyisilamu, basi hao wataingia peponi, abo bazokwinjizwa mw'ijuru, waruzukiwe humo banezerwe mw'iryo juru bila hisabu. batiriwe baraharurirwa. Waislamu takibiri, Allahu akbar. ico gituma n'umusilamu nikubita ku gifuta alhamdulillah. Alhamdulillah Mugabo ngabajya ala ni'matil islam. mugabo ngabo basaba umurongo ko bazoja mw'ijuru, wallahi keretse remeye ntanya nta murongo n'umwe ubaho ugira ko umuntu ari umukirisu azohanyura mw'ijuru. N'ubu ndasubiyemwo unzanira umurongo uvuga uti umukristo azoja mw'ijuru, ushiraha Chambatizwa umukirisu ngo ari mu Mana, umukirisu ngo yabyawe n'Imana. Ivyo wabikura ni Imana ibipfutse mu nyuma y'ubwama n'umukirisa ry'Imana. urumva nico gituma ndakubwiza ukuri nti ukazora mu kupfuye witwa umukristo, nta kindi urindira atari umuriro wa gihono.
ndababwije ukuri kabisa. Imana yo mwijuru nicabona kabisa. Sawa ndabangere wahejeje. Aha wahejeje. Abo karamaze bari mu bakunda abo karamaze wale ku musaraba